tukaba twashoboye kwemerera ikinyamakuru citwa Agaseke FM. Ico kinyamakuru gikorera mu Ruyigi, kikaba carakwije vyangombwa kuva mbere, maze twaragihaye uruhusha rw'agateganyo mu kurindira ko dukorana kuri uno munsi, kubera kuko ntivyari vyadukundiye ko tubemerera tubanje gukorana bivanye n'imvo zitatuvuyeko. Ico rero kwari ukwemeza gusa muri iyi nama nk'uko amategeko abisaba, ariko cari caremerewe. Twemereye kandi ikinyamakuru citwa Tera Imbere FM kigiye gukorera Igitega. Naco twemereye kandi ikinyamakuru citwa Shima FM kigiye gukorera mu Rumonge. Twemereye kandi ikinyamakuru citwa Inamujandi FM kigiye gukorera mu Cibitoke. Ivyo binyamakuru vyose rero uko ari bine twavyemereye kubera iki? Uretse ko twihweje neza tukabona ko bikwije ibisabwa n'amategeko, vyaduhaye akanya keza ko kuvyemerera, kuko vyashoboye kumva ko bikwiye kugenda kwegera umwenegihugu. Nk'uko muvyumva, nta kinyamakuru na kimwe kiri hano i Bujumbura. Mwumvise Ruyigi, Igitega, Rumonge na Cibitoke. Twihweje rero ivyo badushikirije bashaka gukorera n'umwenegihugu, sinobivugira ngaha ko ni birebire, ariko ni vyiza cane. Nico gituma twabemereye, tukaba tugiriye ko tunabakeje tubifuriza gutera imbere Muzinga. Hariho iradiyo yitwa Muziki FM, twari twarasubije inyuma inshuro, ariko no munsi vyabaye ngombwa yuko tuyikurako burundu ico co kuyiha uruhusha, ahubwo twarukuye ko butakigaruka, ko twasanze ndakurikiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo ushobore gukora. Bayita Muziki FM. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.